nanje nabonye igitangaza c'Imana, nabonye neza y'Imana. Umunsi w'ejo nazindutse ku kazi genda numva umenga ngo Yagiriye bisanzwe, ariko mwiyo nzu nari imaranye ibintu by'ibizunguzungu imisi simenye ico bivako. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma ejo ngiye ku kazi numva umenga ni Yagiriye isanzwe, ndameneka umutwe mugabo ndiremarema ndavuga ati ndaza gusaba urusha nze kuza mu masengesho. Niho naguma tunyarutse tugerageze kuduciye byaciye hose kubera umwanya uragiye. Ego. Hama baca barampima tanso bariko barapima abandi ko je nkora mu bintu vy'ikiganga. Hanyuma rero baca basanga igeze ngo kuri 15.8. Ndavuga ati ni ibintu nibiki. Haciye umwanya ndasaba urusha ndatanda ndavuga ati reka nigire mu masengesho. Ndazi ko biri kose Imana naza kunkura ko kandi irabitunganya. None yarabitunganije abari ngaha mwarabonye amashimeshi kuri Yesu. Ndashima Imana cyane. Bagomba kunyabiranya ngo banteze umutima mpfe ngo bangwaze Mariya, kandi arumva mbishe mu kanwa ngo bangwaze Mariya bace bantera urushinge mpfe, ariko Imana byose yarabikuyeho. Ndayikengurukiye Imana ihabwa icubahiro. Komera amashi Yesu yamugiriye neza. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana yemeye ko mpagarara hano ntihabwe icubahiro. Kuba mpagaze hano ni ubuntu nagiriwe. Imana yanyongeye ubuzima. Haleluya. Ejo narafashwe nicaye harya biza buke buke numva nyene ntabwo kubwira umuntu twicaranye numva nameze neza. Ngo none uragwaye nteka sinari ngwaye numva nyene ntameze neza. Rero kera narigeze kuba mfise ikibazo ca estoma imfashe no mu bitaro narajayo. Haleluya. Hama ndagenda hari inyuma nk'ugiye nyene kugira numvirize ko bihera numva umenga mfise note, ariko nabwo nigeze mvomisa nshitse hari inyuma nararembye cyane sinamenye n'ibyakurikiye sinzi byabaye. Mama Flerine ni wabizi byabaye sinzi byabaye sinoshobora no kubivuga, ariko Imana yanyongeye ubuzima. Nararembye makwa no gupfira hariya mu cumba. Haleluya. Haleluya. Ingene bahamagaye umukozi w'Imana ngo aze kunsengera ntabyo numvise sinzi ingene byagenze. Haleluya. Ndashimiye Simplice Imana imuhumugisha imwongera amavuta menshi. Haleluya. Yaransengeye muri ako kanya naciye nsinzira. Haleluya. Ndi hariya mu cumba nasinziriye itiro ngira no kurota. Ubu warakize umeze neza. Ubu meze neza. Dukomere Yesu amashi yaramukishije ubameze neza. Ndashimira Imana kandi ikintu yankoreye muri iyi ndwi, ari ikintu Imana yakoze ndayishimiye, mve ko ndayishimiye cyane. Abumvise gushima kwanje Imana ibaho umugisha. Amen. Umuntu arase ku ntego y'ikintu agomba gushima. Ntibirirwe murazunguruka ngene byagenza aho waciye n'iki. Ushimisha Imana akoze kubera umwanya uri kuri yo. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana yuko umunsi kubuganje sinari kuza mugabo kubwo nasavye ngo dukorana arankorera no umunsi wose, kandi ndashimira Imana cyane. Wowe yankoreye agwaye hepatite C. Ukuri Imana ivyumve kandi ikimukiza. Izina rya Yesu akire. Imukize byabaye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Amen. Nanje nagomba gushima Imana muri aya masengesho nabonye ikiganza c'Imana. Nari mara y'imisi ibitero kunzu biteye ubwoba cyane. Nanje narasenga cyane gose ndasenga twe nabo mu nzu twaragira ubwoba cyane kuko byari bikaze. Turasenga ariko nsenze nabona atacavamo. Ariko muri aya masengesho ubushobozi bw'Imana burahaba. Nta kintu na kimwe nasubiye kumva. Komera Yesu amashi yirukanya abarozi n'abapfumu n'abanyamareba. Uwiteka imbazwe. Amen. Ngewe ikintu nshaka gushimira Imana, ejo hahanuriwe ibintu byinshi ku bantu batandukanye, ariko hari ikintu nyine ebana cyankabuye mu mutima. Mama Pastor yahanuriwe yuko hari ukuntu nyine yagiragirirwe accident nyine aca muzibuka ibintu by'ejo. Numva birambabaje ndavuga ngo sha ngo ko bikunze Uwiteka akohereza marayika akamusama. Uyu munsi ndagomba ngo kwiteka rye ahaguruke gahoro gahoro nk'umugenzi
azoba umubosi. Twica abazimu ibanukanywe nuca ahantu gagotomere wongere n'akandi n'ikuzimu babone ko watuzuye. Ikigira kabiri pole sana. Ikigira kabiri rero njyewe nari maze iminsi mfite paralize, hari ukuntu ngendana amanere mw'abantu. Ejo muri iyi somene yaramaze iminsi amfatira hano mu biganza sinagira gutya. Uyu mugabo ndi mu kibanza hari ukuntu nagumugorora gutya. Ubu rero ni uku nyine. Ariko ejo hari ijambo papa w'itorero yavuze bana nane ndaricakira. Nuko rero byaheranye n'umunsi w'ejo. Amashi kuri Yesu. Kugira gutya muri kubibona mwese muri kubibona. Nuko rero abantu mwumvishije inahe yanje Imana ibahezagira, ariko akantu gatoya nsojeho kari kamzengereje. Nari maze igihe kinini ndi mu bugaraga bw'inzozi no kuvyuka mu ijoro. Hari ukuntu rero Merekredi papa w'itorero yavuze ngo mwakire inzozi y'ishurwa yererere n'ibindi bya bene ivyo vy'umwuka wera. Hanyuma rero nabarambiye ubwo nyine akibivuga ijoro ry'uwo munsi nyine mpita nakira n'isaha kandi no gushika gufa. Bibandanye kubakira. Amen. Komera Yesu amashyi amugiriye neza. Ariko ubanza ugahereza uyu. Haleluya. Amana cyo nagomba gushima Imana. Mana ko mfise imbanyi ibintu biteye ubwoba cyane. Imbanyi yaje kubiguza neza tanu wigumi. Bitonde genda bukeye. Bimeze gute? Ari nugufashwa cyane. Nugufashwa cyane. Banzo tekanye. Ndarusha cyane gose. Umwana wa mbere yarapfuye. N'ubu rero yinde kubiguza amezi 5. Igumisenya. Uyazovuka nugira ubwoba ufise ubwoba bwiki. Ukwazi ko gutashe burindwi nguma nja kwa muganga. Nguma ngenda kwivuza ubu natunuye n'umutima aragira nkuvuga ati none wowe waje gushima canke wazanye umutwaro? Ndababaye cyane. Reka ndagusengera. Mana mu izina rya Yesu. Ndasengeye uyu mwana ari mu nda azovuke mu izina rya Yesu. Uzukora igitangaza. Duhagaritse umwuka w'urupfu. Duhagaritse imbaraga z'ikuzimu mu mavuta twahawe. Ndasengeye uyu mwana azavuke inyuma y'amezi make. Umwana azobe yavutse. Mana tuzogushima tuvuga ukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uzovyara. Suya mu kibanza. Uzovyara. Kumusaraba w'isoni Yesu wakubitiwe inkoni kubaho kurira ndaririmba ko wandutiye abatanzi. Haleluya. Yesu nashimye. Hama nanje mpagurutse nshima Imana ukintu yankoreye muri nondwi. Nukuri yumve ko ndayishimye ahiri mu ijuru kandi nkabashimye Imana ukuntu yankijije mu iyo somene yaheze. Hama kandi nkashima Imana ukuntu yakijije mukuru wanje yagiye agwara baramuzingamika bamuhindura umwana bamugira uruzingo araja muri koma abo bari kumwe mu cyumba bose barapfa ariko wewe yasa n'uwofa ariko Imana yamugize muzima yumve ko ndayishimiye. Amashi kuri Yesu yamugiriye neza. Abarozi ni babikwe. Haleluya. Haleluya. Imana yahezagire. Hama jewe ngira nshima Imana ko mpagaze imbere y'iteorero ko Imana yampaye agakiza ikampa n'umufasha. Tuyatikomera amashi. Cyane yongera amashi. Hama jewe ngira nshima ibintu bitatu sindinda guteba. Hama jewe Imana yandi nzisanganya mu yindi binangiye ngiye ukazi nshitse ngaha kuribonesha. Haza imodoka itifire iteye ifire. Abantu 12 naje nayindimwo mwabo 12 yatwaye abantu bamunani. Abantu 8 bose barapfa, abantu 4 barakomereka. Hama je nanje ishikiriye umugore afise inda yegeranye n'umugabo wiwe imodoka umugabo we nako namubwiye ati tugiye dutegereye ku Musaga niyo tuzakoronka bisi. Wa mugore acavuga ati umugabo guma ngaha tugenda cyamba ati je ndigiri.
bunyene nteye intambwe nk'uku imodoka ikikubita wa umugore barapfuye. Umugore afise imbanyi y'amezi 5 abarapfuye. Umugabo nawe yaciye asekanya, umugabo aterekira nk'iyo nabone yarapfuye, yaciye apfira kwa bijya bitaro byo kwa prima hajya kuriki. Abo bapfuye amaji ikintu gihari naye manitse hepfo y'ubunyovu gatse gatonya babantu ngena mu byo kwegeranya ndavuga ati Imana uranciye inzira nyengeje imisi yo kubaho. Ngenda mu Imana amashiya mwongeye imisi yo kubaho. Hama Imana hajya icama ibintu, Imana hajya umuntu iramukora ibintu bitangaje cyane. Hama ikintu cyabaye naciye nja kwegeranya mu mivyimba abantu bapfuye. Ndaje ku mugorora aho yapfuye dukoze kunda nkuko twumva umubebe ariko aratera nkuko. Ndavuga ati umuntu naho yapfuye turumva kumenga afise inkwe zikenya, kumbe no umwana ariko aratera. Wa mugabo tuja mu byo kuguma duhanagura fata ishati ye nambaye, iyo shati ndayikura ndayimufuka. Kwa abantu ariko bavuga ati amaraso ariko arabari benshi. Uvuze ingene byagenze byose ntabwo twobivamo. Imana ishimwe ko ukijisanganya shimwe ikindi. Hama ikintu cyabaye Imana ndindiye umuryango irandindira n'umufasha wanje. Hama abumvise gushima kwanje Imana yamumisha. Amashikuri Yesu yamugiriye neza akarinda umuryango nawe akamurinda impanuka. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Amen. Ama nanje ndashima Imana mwiyindwi y'amasengesho nari maze igihe mfise igisata c'ingwara muri jewe. Egereza microphone. Rero ndashima Imana ko ari cyo yakoze mu bugingo bwanje kandi kintu nshimira Imana mwiyindwi umunsi wa gatatu umukozi w'Imana araduhanuriye ati abantu bafise amadosiye batwaye ahantu mugabo bakaba barasize hariya ahantu niriwe ndavuga ati naje hejuru mu izina rya Yesu narabyizeye kuwa kane naziye numva umuntu amamagara ati nuzane dosiye rero kuwa gatanu naciye ntangura akazi ndabishimira ariko nitwokomera Imana ariko Imana yacu ni Imana ivuga igakora canke iravuga igakora niyavuze ko itanze akazi mwari no teraniro yikomera amashiyo Imana iragaheza gigo. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanje mpagaze ngahashima Imana ku munsi wa kane nabonye Imana yaciye ku muvyeyi wacu mukuri Imana irankiza umugongo nari maranye igihe kirekire indwara y'umugongo. Uyu muramwibuka turi mu masengesho kuri wa mugozi nkuko yabibabwiye byari kujya nyene ahubwo naratangaye imiti nayamana mu nzu nama kwa muganga barangirira amaradiyo ntaco bigera batora ariko bakama bampa imiti n'amafisi imiti n'amafata imiti none Imana yarankijije ku munsi wa kane nihabwe icubahiro kandi muyimpera amashi menshi kuri Yesu yamwatsa abarozi yagukuye mu maboko yabo isubire mu kibanza wiyicarire ujanda jande. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Amamagaze ngahashima Imana ibintu Imana yankoreye muri amasengesho ariko umunsi wa mbere nanifise umwana amaze amezi 6 abi wanje mutwayi wanje yaraguye ntiyaheruka kuza gusenga icyayi cyabimutumye ntaconzi ntiyahora aja gusenga mugabo yahora asengera ngaha mu nyuma caragwa arabivamo mugabo ndakigira umutwaro ndabwira Imana n'umunsi umwe wasuye kumugarukana nzohagara imbere y'itero ndagushimiye kuwa mbere ndaza gusenga kuwa kabiri acambarira ngo burya nanje ngo n'umunsi ndaza kuza cavuga nti ni wowe bivuze kuza kuza nturaza kuza nshitse ngaha nzasanga yaje rero Imana numva ko ndayishimiye yamuzanye ubu yaragarutse ikindi shimiye Imana ejo Imana yankoreye agasurprise ntashe numvise umuntu antelefona arankorera agasurprise abumvise gushima kwanje Imana ibaheze Amashi kuri Yesu nawe Yesu agukorera agasurprise uyu munsi. Yesu nashimwe. Amen. Naje mpagaze nshima ubukuru bw'Imana n'ibitangaza byinshi igenda irankorera. Nababwiye ko nje kuza ngaha nahabonye ikiganza c'Imana ni n'Imana yabikoze kuko nahaboneye gukira. No kuvuga urya muntu yari ariko arantwara ivyanje arabitwara byose. Imisanzu yarakwesha ibintu by'amareba murabizi bwa mbere twabivuze abaruzi barabaho yemwe
ariko ntibasumbye ububasha Imana. oya Ni ukuvuga bamaze kumpereza umutahe wo kugenda kumufata, abagiye kumufata kandi bakomeye bafite ya modoka za fime baragiye baramubura kandi bamubona. Batubwiye ati turamubuze, baca baramubwira ati urazire kugira tumufate, twebwe na twebwe ntubone utikuruku, hari abantu tugendako, tugende nawe tukwereke kwanza, babanze badushire mu hagati kugira ngo turabe ko biza gushoboka tumufate. Ndiyumvira iminsi twari tumaze ngaha dusenga, ndavuga no nce ndavuga ati jewe ahubwo ngiye gusenga, mwebwe nawe nimugende mukore iby'iwanyu muraza kumbwira. Barambwira ati ngoya ubwato tugendeyo udutanga ikimazi cy'ibihumbi 100, yaduhereye twebwe tugende ku bwawe, hanyuma